Banyita Adamu. Nitwa Ndowayezu Freddy. Bakaba ntazira Freedom. Urakoze. Oya abakobwa ubuye hariho umwe ari karaza. Mwari kuvuga hari abakobwa misara baraboneka cyane bamwe mugani wawe birabashikira. Bibashikiye abandi nyene abandi n'abavyeyi bakabafatira abandi baja kwiga Bujumbura ku universite ariko nibaza yuko njyana hajya hari umukobwa ari kwisena ajya muri uyu muguko aduteramisha barahari gusa ntibagwiriye baba yuko bakwinyigisha kugira ngo bamenye icarico bikuremwo ubwoba gace abakobwa baragira ubwoba ngo ngiye kwisene bazomvuga yuko ndumaraya ndi kioro sico twe kubugura twabakuramwo ubwoba kugira ngo baririmbe bashikigwego. Oya umurasta sukuba nk'itabi canke umurasta sukuba afisi dread. Umurasta arangwa n'ibikorwa bya misi yose akigenza neza mu kazi. Ibintu bikagenda neza umupatro akabona yuko afise umuntu amurabira ibintu neza. Umurasta n'umuntu mu mutwe ari cool. Kuvuga umuntu umurasta siyabanwarumogi umborerwa nk'inzoga. Umurasta n'umuntu mu mutwe yugurutse atahura umuntu ko afise ubuzima nkawe afise umubiri nkawe. Muregemani wa mbere nkunda ni Peter Toch, hanyuma nkaca nsubira Bamar, hanyuma Tusendomaitos n'abandi. Ego n'umuririmbyi je nkunda cyane gose yitwa Ijaman. Hama jewe mfise itara yo kuririmba, mfise itara y'ibindi kandi rero ivyo bindi sinobivugira ngaha kubera sivyo ndimwo mu bisanzwe ubunye turi muri Rastafarism. Akunda ya indirimbo ya Bamar. If you are big tree and I am small heart, they to go you down. Ubu n'umunsi mukuru nyene wo kwibuka Bamare nyene umuhisi Bamare yego kabisa yego. Umurasta arangwa n'urukundo ndetse no gufashanya no gukunda igihugu ciwe nivyo biranga umurasta. Jewe ndafise dread ego hama ndafise urukundo umwumvikano n'amahoro. Babyloni n'umuntu adatahurana rakoze n'umuntu tutaba twumvikana hagati ya jewe nawe kandi tutaba twumvikana sindamuja kure eka ahubwo ndamwegera nkamwumviriza nkamusoma mu mutwe nkamenya nyene uko ari nuko yitwa hama tukaza turaganira hama nawe akaba umurasta kabisa. Bananga bajya murakoze kumbaza gutyo ni kuvuga novuga ko ari kamera yanje cyari ko bisaba abagenzi banshigikira mwese ni kuvuga kubitegura ugategura ikintu gitegura ari ko uciyumvamwe amakabuhuza n'abantu ubwiye ati ni profashiki naka mfashiki ukakifashamo ugiye rero nabikesha mwebwe cyane aba journalist barabifashijemo cyane. So cyo nogenda ndababwiye nuko kumbure mboza baradukurikirana cyane ibikorwa by'iwacu by'abana biwacu Gitega ibikorwa by'abana b'abarundi kumbure bakaza barakora ibisabwa bakabonyeza subscribe share na comment kugira ngo kumbure ibikorwa n'abandi babandanye babibona ku bwinshi.